Ndasubiye kubaramutsa mwe banywanyi mukurikira iyi mboneshakure yacu ari no yanyu Shiramatsiko TV. Ni imboneshakure imwe rudende dushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Uyu ni umwanya w'amakuru agezweko ari kuvugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi, aho ino mboneshakure yacu ari no yanyu Shiramatsiko TV ibategurira amakuru ahambaye cane aba ari kuvugwa mu bisata bitandukanye, aho twibanda cane cane ku makuru aba ari kuvugwa ku gateka kazina muntu, aba ari kuvugwa mu butungane, aba ari kuvugwa mu cibano, aba ari kuvugwa ku mbuga ngurukana bumenyi, aba ari kuvugwa muri politike ndetse n'andi yose mutamenye mwaranyejejwe turatohoza amaze tukabashikiriza ido n'ido. Twabateguriye amakuru ahambaye cane, aho umutekano ushobora guhungabana umwanya n'umwanya ngaha mu gihugu c'u Burundi. Ibyo byose bikaba biriko biravugwa mu gihe Perezida Evariste Ndayishimiye abandanya guhenda abanyagihugu ko ibintu bimeze neza ngaha mu gihugu c'u Burundi, mu gihe abarundi babona ko igihe cyari kigeze kugira ngo basezerere intwaro ya Perezida Evariste Ndayishimiye. Hari amakuru ahambaye cane ari kuvugwa mu gisoda c'u Burundi tugira ngo tubashikirize, ndetse n'ibindi byinshi cane biriko biravugwa, aho Reveriyano Ndikuriyo umunyamabanga mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi yabwiye imbonerakure ko zigomba gukora ibishoboka byose zigatabara igihugu, kuko Reveriyano Ndikuriyo we aremeza ko igisoda c'u Burundi atabasoda bahagije kigifise, ariko abarundi bakabona ko impamvu Uburundi butagifise abasoda buhagije ari uko Perezida Evariste Ndayishimiye n'abatwara igisoda muri no minsi bahemutse bikomeye, bagahemukira igisoda c'u Burundi kugeza aho abasoda benshi bariko baraheba kujya mu gisoda, abandi bakaba bariko barakajya kwifatanya n'imitwe yitwaje ibigwanisho irwanya leta y'u Burundi. N'amakuru menshi twabateguriye araba n'umutekano wica ubusabwa nta kindi ni ugupyonda kuri sabone kugira ngo ko dushizeho amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye uba uwa mbere mu gushikirwa nabyo. Urongoye CNDD ku mutumba yarangiye ubutavuga rumwe n'ubutegetsi gushingura umwana wiwe yapfuye akivutse. Lionel Habonimana asanzwe ajejwe ubukerebutsi mu mugambwe CNL yarabuze umwana wiwe yari akivutse kumushingura, bikaba byari biteganijwe ku wa 13/02/2024. Icatangaje abanyagihugu bo ku mutumba wa Murembera muri komine ya Giharo mu ntara ya Rutana, ubumanuko bushira ubuseruko bw'u Burundi, Esperance Nditiriyo asanzwe ari umunyamabanga ku gacimbiri k'ikigwate na Mose Bizimana arongoye umutumba basiguye ko kugira ngo uwo mwana arekurirwe guhambwa kuri uwo mutumba ari uko se abanza kwiyemeza kuva muri CNL akaja muri CNDD FDD. Abanyagihugu babona ko kutihanganirana mu bya politike byiraye muri iyo komine, kandi bikaba ari ibintu biriko birateza ikibazo gikomeye cane mu banyagihugu bari ngaha mu gihugu c'u Burundi. Uruhusha rwo guhamba urwo ruhinja rwari rukivutse rwatanzwe ku muhingamo, naho nyine hari ibibanje kwemerwa. Nta munywanyi wa CNDD arekuriwe kuja gushingura umwana w'umunywanyi wa CNL. Bikaba byatanzwe ko itegeko na Esperance na Bizimana batashaka ko umunywanyi wa CNL ahamba wiwe kuri uwo mutumba. Bamwe mu banywanyi ba CNDD basanzwe ari ababanyi ba Lionel Habonimana baragiye kuri ayo maziko, naho bari bagabishijwe ko bagirirwa nabi. Abagiye kuri ayo maziko bavuga ko bagarutse Esperance arongoye umugambwe muri Kigwati yaciye atunganya inama yihuta kuri abo banywanyi. Iyo nama yabereye ahantu hadashika imetero 100 uvuye ku muhana w'uwabuze, yari afise intumbero yo kubuza umunywanyi wa CNDD kutazosubira kwitaba urubanza rwo utavuga rumwe n'ubutegetsi. Bikaba byavuzwe n'umunywanyi wa CNDD FDD. Ababanyi b'uwo yabuze bavuga ko badatahura ikuntu kuduhuza mu bya politike byocanishamwo abantu kugeza aho batoja gushingura uruhinja. Kubimenyesha ko uwo asanzwe ari umuririmbyi wa CNL yama yatotejwe kubera umugambwe arimwo. Muri 2020 inzu yiwe yaraturiwe igihe yari avuye mu bikorwa by'umugambwe wiwe. Muri 2021 yaratewe araborezwa igufa bikozwe n'imbonerakure urwaruka rwa CNDD zirongowe n'umukuru wa zone ya Giharo. Baramutobaguye ibirenge bakoresheje imisumari, naho urubanza yaciriwe rutegeka indishyi y'akababaro y'umuriyoni n'igice utangwa n'izo mbonerakure. Ico yaronse ni ukuguma bamutera ubwoba.
udahebye urwo rubanza uzogira ingorane zikomeye, ko baguma bamubwira bamutera ubwoba nk'uko abaduhaye amakuru babivuga. Lionel Habonimana si we wenyine yahohotewe. Abandi banywanyi benshi b'imigambwe itavuga rumwe n'uri ku butegetsi bava muri Giharo barapfunzwe, abandi barishwe nk'uko twagiye turabishikiriza kuri ino mboneshakure imwe rudende idushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Tuvuye kuri iyo nkuru, amakuru yacu tabandanize ku nkuru irabana n'umutekano, aho Reverien Ndikuriyo asaba imbonerakure ashimitse ko zigomba gutabara igisoda c'u Burundi kuko kigeze ahabi. Mu ntara c'Ibitoki, imbonerakure zirungikwa mu bikorwa hanze y'igihugu inyuma y'inyigisho za gisirikare. Imbonerakure abanywanyi b'umuhari w'urwaruka rw'umugambwe CNFD zo muri komine Mugina na Rugombo mu ntara ya Cibitoki, buraruka bushira urengero bw'Uburundi zarahejeje inyigisho za gisirikare zari zimazemwo indwi zibiri kuri uyu wa gatanu wa 12 Nzero. Reverien Ndikuriyo umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNFD yarazemereye kuja mu bikorwa hanze y'igihugu. Izo nyigisho zatangiwe ku mugwa mukuru w'intara Cibitoki ihana urubibi na Kongo, zahuje imbonerakure amajana zituruka ku makomine ya Mugina na Rugombo. Ubwo ababibonye bamaze amayinga abiri bakurikirana izo nyigisho zijanye no gukoresha ibigwanisho bakora ku murango no mw'ijoro, byiganwa n'abashinga intahe bavuga ko ibyo bintu rwose biteye ubwoba kubona imbonerakure ziriko zirahabwa imyitozo ya gisirikare. Mu gihe hariko hararangizwa iyo myimenyerezo, Reverien Ndikuriyo yaravuze ko hari umugambi wo kuzirungika mu bikorwa byo gufasha igisirikare c'u Burundi mu Burundi no hanze. Ndabashimiye ko mwitavye iyi myimenyerezo kandi ndabasabye kurindira itegeko kugira ngo mutabare igihugu. Muhamagarirwa imbere ya byose gukingira igihugu canyu, muzoja gufasha abasirikare bacu aha mu gihugu no hanze y'igihugu, niko yemeye imbere yabo bari bagiye kuronswa inyigisho, akabahamagarira kwitegurira umwanya wose kurwanya abanzi batera ubwoba Uburundi. Kugira ngo abatere intege, Reverien Ndikuriyo yabemereye ubushirukabute ku bakorera bushake bazoja muri ivyo bikorwa n'imfashanyo y'amafaranga ku muryango yabo. Umwanya wose murashobora kurungikwa ku rubuga rw'intambara hanze y'igihugu. Mwitegurire kuja kuzuza ibitigiri bike by'abasirikare buva ku bushake buke bwo kwitabira ico gikorwa hamwe n'ubugaba bw'abasirikare bashasha baheruka kwinjira mu gisirikare, niko yamenyesheje akadomako urutoki abatavuga rumwe n'ubutegetsi ko aribo bansi b'igihugu, kandi akavuga ko ari bagumura abanyagihugu ntibaje mu gisoda, ndetse n'abaje mu gisoda bigatuma batoroka igisoda. Amakenga imbonerakure zaravuganye na SOS Media Burundi zivuga ko zifise ubwoba bwo kuja imbere ku rubuga rw'intambara cane cane muri Kongo. Hari imiryango y'amajana ya bene wacu bamaze kwicirwa muri Kongo ariko batigeze baronswa imfashanyo y'amafaranga, ntibanabwiwe ko abana babo bapfuye. Dutegerezwa gukurikiriza amategeko y'umugambwe ariko no kuja gupfira ubusa. Turakoreshwa n'abarongoye umugambwe, niko bidogera bagasaba ko bokwemerwa ku mugaragaro bakaronka imishahara nk'abasirikare b'u Burundi. Indongozi z'u Burundi zama zihakana ugufashanya hagati y'igisirikare c'u Burundi n'abanywanyi b'umuhari w'urwaruka rw'umugambwe uri ku butegetsi, umuhari ufatwa na ONU nk'umurwi w'inkorabara. Ibyo umunyamabanga mukuru w'uwo muhari wahoze ari umurwi w'abagwanyi b'abahutu wabaye umugambwe muri 2005 bivuye ku masezerano ya Arusha yahakanye mu kiganiro aheruka guha abamenyeshamakuru, aho yakanye ko imbonerakure ari umurwi w'inkorabara, ariko amajambo yavuzwe na Reverien Ndikuriyo akaba yeretse abarundi ikintu gikomeye cyane kiri ngaha mu gihugu c'u Burundi, kandi abarundi bari bamaze iminsi bibaza aho amakambi ya gisirikare atabasoda bacirimo, ndetse akaba nta n'abantu bagihurumbira kujya mu gisoda c'u Burundi. Akaba ariyo mpamvu Reverien Ndikuriyo ariko arakora ibishoboka byose kugira ngo aforome ikiwe gisirikare kizatabara igisirikare cy'igihugu, ariko andi makuru nyine akaza yemeza ko iki gisoda c'imbonerakure Reverien ariko araforoma ari igisoda nyine kizamufasha kunumya abagumyabanga batazaba bemeye itembagazwa rya Perezida Evariste Ndayishimiye. Murazi neza nyine ko hari umugambi ukomeye cyane w'abaturuka mu mugambi uri ku butegetsi biganjemwo abavuga ko bari mw'iragi ry'umuhisi Petero Nkurunziza, babona ko Perezida Evariste Ndayishimiye yahemukiye umugambwe n'igihugu, bakaba bashaka kumwikuraho babanje kumutera kudeta.
Tuvuye kuri iyo nkuru nyine amakuru yacu tabandanirize ku basirikare b'u Burundi bari muri Congo ngo kurwana na M23 ntibakirikuriwe kuvugana n'imiryango yabo aho nyine baswe amatelefoni kuko nyine bahoraga bashikiriza akababaro kabo ariko ubu ngubu bakaba bamaze kwakwa amatelefoni kugira ngo ntazagire umenya ibintu na bike biriko birabera ku rubuga rw'intambara muri Congo mu gihe bizwi neza ko abasoda b'u Burundi bahonera ku bwinshi ndetse abenshi bagafatwa mpiri na M23 ariko leta ndetse na Perezida Evariste Ndayishimiye bagahakana ko abasoda atari abo igihugu c'u Burundi. Abasirikare ba nyuma b'Abarundi bari bagitunze telefoni muri Nord Kivu barasazwe ejo haheze. Aho ni mu gihe ingwano hagati y'umuhari M23 n'ingabo za Congo zaraye zisubiriye kwaduka ku rugero rukomeye cane. Abategetsi b'igisirikare c'u Burundi bifuza ko Abarundi batosubira kuronka amakuru y'ibishikira abasoda barungitswe muri Congo kurwana na M23. Abasoda bo baracafise ibyo bidogera. Igisirikare c'u Burundi nticifuza ko hari amakuru y'urugamba asubira gusohoka. Mu nama General de Brigade Elia Ndizigiye batazira Muzinga yagiranye abasirikare b'u Burundi bari muri urwo rugamba ku wa gatandatu uheze yabimenyesheje ko ata musirikare n'umwe akirekuriwe gutunga telefoni keretse abatwara amabatayo. Ubu abasoda bazoba muri Congo batavugana n'imiryango yabo mu gihe imiryango yahora ironka amakuru y'ababo baguye ku rugamba ariko igisirikare kikinumira. Ubu hoho bigiye kunyuka hari imiryango itazigera imenya ko ababo barikiriko canke se ko bagandaguriwe ku rugamba. Ibintu bigiye kunyuka kurushaho. Koloneli Landre Kavamahanga yavuganye ishavu ryinshi cane ko atumva ingene ikintu cose gipanzwe canke gikozwe asanga twakimenye kuri no mboneshakure. Ico atazi ni ingene amakuru tudatanga ariyo menshi kurusha n'ayo dushira ahabona. N'ubu baba base amatelefoni amakuru atari make aradushikira kandi yakenewe mu gihe tuzoba tubisabwe n'abasoda b'u Burundi tuzoyabaha kandi azagira ingaruka zikomeye cane ku batwara igisoda ndetse na Perezida Evariste Ndayishimiye kuko mu minsi iri imbere barashobora kwagirizwa guhemukira igisoda c'u Burundi. Abasoda barashima cane ino mboneshakure kubera ko yatumye ikibazo cabo kija ahabona mbere bagenda baronka akarusho kubera twasemereye. General Muzinga yaremereye abasirikare ko bagiye kuronka akarusho mu mafaranga y'urugamba bahabwa muri Congo. Abasoda babona ko niyo ntambwe izoba ibonetse kubera ino mboneshakure twagumye twerekana ko abasoda bagurishwa ariko amahera agaherera mu batwara igihugu n'igisoda. Batayo y'indwi ya Tafoke irasemerera ko ifashwe nabi cane. Mu mabatayo ane ati kurwana na M23 muri Nord Kivu, batayo y'indwi ifashwe nabi cane mu gihe ari nayo yasubijwe imbere y'izindi ku rugamba. Abasoda bayo ntibagira impuzu y'imbeho, akarengeti, agahema k'imvura, bavuga ko bafise umwambaro umwe gusa. Abasirikare biridogera cane Liyetona Koloneli Nkurikiye atwara iyo batayo ntibumva impamvu badafashwa n'abari mu zindi batayo. Badafashwe nk'abari mu zindi batayo. Abasoda bavuga ko uyu mutware wabo yitwararitse kurondera amafaranga acikana kurusha gutabara abasoda biwe. Baranavuze ko n'abagwaye atabavuza kandi ata muti abaha. Abishura ko yahawe amafaranga yo kubagaburira gusa. Abasoda ntibumva ingene ivyo bintu vyerekeye batayo yabo bonyene gusa. Abasoda banse kurwana na M23 bari bajanywe mu mabohero atandukanye mu gihugu c'u Burundi. Inyuma y'ukwezi bapfungiwe mu makambi atandukanye aho bamwe bakubiswe bagakomeretswa bakabaho badashobora kubonana n'imiryango yabo. Abasirikare barokoka mu ntambara zo mu kwezi guheze bakaca banka gusubira ku rugamba badatahura. Ejo baratanguye kujanwa mu mabohero asanzwe y'igihugu. Hari abaraye bashitse mu ibohero rikuru rya Rumonge. Ahandi hamenyekanye ko bajanywe ni mu Rutana n'Ingozi. Bitegetswe ko hari abandi bashika uno munsi mu yandi mabohero atandukanye. Kumbure imiryango itari ifise amakuru y'ababo izoshobora kumenya aho abasoda bapfungiwe muri kino gihe yongere ishobore no kubagendera. Ariko igihambaye nuko abasoda botunganirizwa. Abasoda barahemukiwe bikomeye ku rugamba, ntibari bakwiriye gufatwa nabi ahubwo bakwiriye gushumbujwa. Kugeza ubu abasoda bari muri Congo bafashwe nk'abacengero.
turetse ko batswe amatelefoni ku buryo badashobora kuvugana n'imiryango yabo. Abasoda baratswe ikintu cose cotuma bamenyekana ko ari abasirikare b'u Burundi, bambaye umwambaro n'ibendera rya Kongo. Baratswe ikintu cose kiriko inomero matricule zabo. Ni ukuvuga ko umusoda w'u Burundi azogwa ku rugamba bizoba bigoye kumumenya mu gihe n'umuryango wiwe ata n'umwe azowubikira. Ku bijanye n'impembo ihabwa umucengero ku rugamba, ni vyiza ko abategetsi batanguye kwiyumvira kuduza akamanyu baha umusoda bagakuye kw'irobe rikomeye bahabwa na Kongo. Ariko ku rundi ruhande abasoda ba Kongo nabo batewe n'ishavu ko abarundi aribo bakunzwe kubarusha, bikazotuma babandanya kubahemukira kurusha n'uko babikoze imbere. Aho hokiyumvirwa kare ingene umusoda w'u Burundi azokingirwa. Aba FARDC na Wazalendo ntibasubire kumuhemukira gukuraho. Hano umuntu yonabaza abatwara Burundi iyo bahora bashira ayo mafaranga bavuga ko bagiye guha umusoda ubu ngubu. Basirikare ineza ni iyanyu, mugwane urugamba ko amakuru yanyu aguma aja ahabona. Nico conyene abategetsi b'u Burundi batinya. Kuri ino mboneshakure tubemereye ko tuzogumana tubabera ijwi rigera kure. Abatwara igihugu nabo biyubahire cane, ntibazokwama ku ngoma. Hari ibyo bazobazwa muri kazoza nk'abahemukiye ingabo z'u Burundi. Abariko barapfungwa sibo bari bakwiriye kujayo imbere y'uwagurishije ingabo z'igihugu, akazambura umwambaro n'ibendera ry'u Burundi, akazishira mu minwe y'abanyamahanga atazihaye ibigwanisho n'ibikoresho bikwiye, akumva zihemukiwe akazipfunga, bamwe bagapfa, imiryango ntibigirwe, abafashwe mpiri bakitwa abaroberi ba Red Tabara, agashahara kabo kakibwa bikomeye. Nta sentare uno munsi iriho yobibaza mu Burundi muri kazoza, ariko izobaho. Imiryango mufise abanyu mu basirikare barungitswe kurwana na M23, mwigumye, ntivyoroshe ko muzomenya ko bakiriho canke se ko bagandaguriwe ku rugamba. Banywanyi bacu, ni ngaha duce dusozerera amakuru twari twabateguriye. Ico busabwa nta kindi ni ugupyonda kuri sabone kugira ngo ko dushizeho amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye uba uwa mbere mu gushikirwa navyo. Ibihe vyiza nivyo ndabipfurije.